Bugisata c'ubutungane bunwanisha nyuma y'intambara mu gihugu jeje kumenya ukuri no kurekuriranira amenyesha ko hasigaye ko leta ko yemeza ko ubwicanyi bwakozwe mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1972 ushira igihumbi kimwe n'amajana 1973 biheze vyitwa ihonyabwoko ryakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu mu ruganda rwo kwereka amenyesha makuru ibijanye n'ibimaze gukorwa n'uwo mugwi CVR kuri wa gatanu Gitega. Petero Karavenda yicariye havuga kandi ko hazoba hasigaye kishirango mpuzamakungu ONU rivyemeza ko ariko bishobora gufata imyaka irenga 10. Tumukurikira. Iyo uhuye n'abarundi benshi bumva ivyo turiko turakora barakubaza bati mbega ni kuki ibi bintu muri ko barabitora ubu ni kuki bitamenyekanye avant n'abadepite bakitubaza turabishura tuti sans la volonté politique rien n'est possible. Ivyabaye ntivyashobora gusohoka kuko abari kubisohora c'était les mêmes badirija le pouvoir politico-militaire. C'est vrai qu'il y a la qualification, il y a une démarche interne kuko ivyo bavuze barabivuze mugabo communauté internationale naco yakoze pouvoir politique interne naco yakoze. Uyu munsi rero nous avons une commission technique la CVR qui a déjà qualifié étape 1, étape 2. Le Parlement yashize la déclaration du mois sur le 20 décembre l'année passée. Étape 3, on doit avoir une loi, en tout cas une validation par le gouvernement de ce que nous avons dit. Hanyuma étape 4, iko bigenda au niveau international nuko biba un dossier qui évolue vers le Conseil de sécurité des Nations Unies. Hamwe l'Assemblée générale y prononce. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans parce que ça devient une bataille diplomatique.